Umugumyabanga Pascal Ntawonzigamiye niwe yasubiye kwizerwa ngo abe munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura mw'ikoraniro ryabaye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka wa 2025 mu Rushubi. Abandi bizewe ni Leonard Mugisha yatorewe kuwicegera, umunyamabanga w'ibiro ni Alphonsine Niyibizi, uwujejwe iterambere ni Deho Ntakaburimvo, uwutwara abakenyerarugamba ni Joseline Nahimana, mu mbonerakure hatowe Oscar Ndayizeye, nayo umuhumure akaba ari Pascal Nyabenda. Umunyamabanga Richard Nkunzimana yarungitswe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura, yamanze kwibutsa icatumye haba amakoraniro menayo. Ariko kubera amatora yabaye muri 2025 hari abari mu buserukizi bw'umugambwe baronse ayandi mabanga atandukanye, vyabaye ngombwa yuko basubirizwa kubera yuko rero kugira ngo usanzwe ari mu rwego rw'umugambwe asubirizwe aba yagiyeho mw'ikoraniro ry'umugambwe k'ubwo rwego akaba ari nabwo rwego rukomeye mu mugambwe. Vyabaye ngombwa rero yuko hatunganywa amakoraniro ku nzego guhera hasi gushika aha tugeze ubure n'ahazokurikira kugira ngo abo baba baragiye mu mabanga atandukanye atajana gukora uwo mugambwe basubirizwe, ubure n'abashobora kuba batitwaye neza basubirizwe mu ntumbero yo gukomeza umugambwe CNDD-FDD. Umunyamabanga Ntawonzigamiye akaba yashimiye cane abamwizeye, aca asaba imvukira kuguma hafi y'abatowe ngo babashigikire. Tugirize imvura y'itakaje muri nama y'ibikorwa bakora mu buhuzu bagerageze aho batabanje kuyiruka bakorere n'umugambwe mu bikorwa byose no mu mabuzo ko dufashe gusaba nama gutegurana kuko bamwe hari igihe usanga ingaruka zo mu bikorwa cyangwa mu zone bakazizuma cyangwa zahize. Rero bakaba banaza muri hano nimero kubahiriza indongozi n'akabonye no kubahiriza kurumba no kubahiriza ubuyobozi bwa zone, ubuyobozi wa zone no kubahiriza ubuyobozi bakomeye kandi no kubahiriza n'abayobozi n'ubuyobozi mumenya ko muri iyo komine umugambwe CNDD-FDD niwo watahukanye intebe zose mu bajenama ba komine Isare mu matora yaheruka kuba muri Ruheshi umwaka wa 2025.